ikaze mwese mwahisemo kumviriza radio Plus FM ijwi ry'ugwaruka iradio mushobora kumviriza ikibiraho amasaha 28 kuri 28 muciye kuri wetatu akaburungu radio Plus FM akaburungu kome amakuru mu Kirundi mukaba muyakurikira kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu ururimi rw'ikirundi turi ku munsi wa gatatu w'igenekerezo rya 10 ndamukiza mwaka wa 2024 amakuru no munsi ashamikiye ahanini kuri zino ngingo nkuru zikurikira. Amarira ni menshi ku banyagihugu baba muri zone Kinindo inyuma yaho uruzi muhagwihaye inkumbi impangu zine zikana bomoka. Ibijanye n'imitangire kiratangwa mu Burundi ni integuro ya kera yo gukora ihonyabwoko rikorerwa bo mu bwoko bw'abatutsi ibishirizwa na Charles Mukasi yahoze arongoye umugambwe Prona ku ntwaro ya Buyoya. Hari kiziga cy'umugabo w'imyaka 47 catowe mu mwonga wa Mutwenzi muri komine n'intara ya Gitega. Ico kiziga kikaba kigira kabiri mu ndwi imwe gusa navyo muca mu byumva mu kanya. Amakuru tubateguriye saya gusa turafite n'ayandi avugwa mu bindi bisata kumana na jewe Geoffrey Berangwangiranda yabashikirize abandiko ndafashwa na Yves irakoze mu buhinga bw'ibyuma kaze mwidonido. Radio Kisafa Nyawe ipromisanza ari mbi tanke yatsinze amatora yatsinzwe mu matora gacuzo kagira kumbure bibi bisumbirije ivyo iprona yaho rigira ni no vuga ko ari bibi bisumbirije begabo Frode yatwaye amezi atatu nonga gatoye yatwaye amezi atatu ubutegetsi bwa gisirikare burayitembagaza ndafise itangazo amezi nari ndavuga ati kuvubu jambo ntari guciriye warumva rero ndabivuga nakure turahaza ubonde kajenga heze nakwitonde warumva rero ngo mvuge basi banda ahubwo ntiwosanga kabivuga sinari ndaguhaye jambo sije ndanarikanga ngaha. Reka ya makuru tuyahere kuri inkuru iciye ku masonga harabonetse ikiziga mu mwonga wa Mutwenzi muri komine n'intara ya Gitega narimejeje kubibabwira hari kuri uyu wa mbere uheze mu gatondo we yishwe yaramenyekanye akaba yitwa Elia Ntakarutimana w'imyaka 47. Igipolisi carahagaritse umuntu akekwa kumvo z'amatohoza kuwa gatandatu uheze hari hatowe ikindi kiziga aho hantu nyene. Abanyagihugu bo muri ako gace nibo bamutoye ni ku mutumba wa Higiro. Uwo muntu yarazwi ngaho muri ako gace yavugwa mu busuma bwinshi buba mu mazu. Ikiziga ciwe cari gifise inguma nyinshi nkuko bivugwa na Ernest Manirakiza asanzwe ari mu batowe ku mutumba. Avuga mugabo ko hataramenyekana uwamwishe nico yazize. Kuwa gatandatu uheze hari ikindi kiziga cari catowe aho nyene. Umugenzi wa Elia Ntakarutimana yarahagaritswe n'igipolisi yahagaritswe kumvo z'amatohoza. Uwo mugabo akaba asitse umufasoni n'abana 7. Inyuma y'amakuru amaze imisi acacana hirya no hino twarana yabashikirije ku munsi wejo bamwe mu banyepolitike babandanya kubivuga ko no guhagarika umutima ku bw'ivyo. Karori Mukasi we yahoze atwara umugambwe Iprona abona ko ikimubabaza cane atari itangwa ry'iyo mihoro ahubwo ko ababazwa n'abantu ariho bakibimenya kuko ari umugambi wa kera kurikira. Ikinteye ubwoba ni abavuga ngo batewe ubwoba n'ivyo bintu bishitse ubu nk'uko umengo ni ibintu bishasha bibaye kubera ibi bintu byo guhuma amaso by'ibiganiro bya byose twatanguye ngo kigobe kajaga ku manzo ndo guverinoma n'ibi byarusha nta kandi kamaro byari nta yindi hangiro byari bifite nta kandi kamaro byari bifite atari byuko abajenosideri badakurikiranwa bibandaniriza amahoro abandi bakiyumvira ngo bari mu mahoro no mu mutekano. Nicyo cyonyine n'ahandi simipanga yonyine izanywe kujya yazanywe mu 92 igatangwa mu gihugu kugira ngo abatutsi bahone mu 93. Imipanga iri kwitangwa kurya inkoho zatanzwe rifuro ku ntwaro ya Frodebu zikongera zigatangwa ku ntwaro
ya CNDD. Muribuka abarongoye Frodebu, abadepite n'abandi bo kuri CNDD bavuga bati ubuhoho nihagira ikiba kuri ntawe uzozimba ubundi, kuko ubuhoho inkoho twese turazifite. Atari ushaka kwigirisha rero cyangwa atari uwafashwe n'ako gahunikizi ni indwara zifata inkoko zirisinzirirako ntizibone ibintu ko biriko biraba. Atari abantu rero bigirisha ihonyabwoko riragaragara. Ufise umujenosideri ari ku butegetsi, ufise uwuvugira ihonyabwoko, ufise uwigishiriza ihonyabwoko riraba nta gisivya. Nta kintu rero mbona na kimwe kofatira ko mu Burundi ngo tuvuge ngo ni ibintu bishasha. Jewe gusa nashaka kwibutsa ko igihe cyose muzokumva hari abantu bariko baravuga ngo dutwawe nabi, ngo murumva ngo nakamaramaza, kabaye akamaramaza kabo basigura ko abantu bigisha ihonyabwoko, bigisha racisme, ko bashobora kurongora igihugu bikitwa demokrasi. Ibisigaye sinovuga ngo bazibonera ko twibonera ko twese biraduhitana, mugabo nibijya bavuga ngo icicwa caburiwe n'impongo. Charles Mukasi abona ko amayeri ya CNDD FDD yatanguye kera mu kwirengagiza ukuri, kuko bakora bazi ko bariko barategura ihonyabwoko n'ubunyene tumwumvirize. Babirenga ko babibona, barazi ko hari ihonyabwoko kubera haje umuntu yitwaye rero n'abajya babuyoya bavuga bati kirazira kuvuga ko habaye ihonyabwoko mu Burundi ngo kugira ngo ibiganiro bibandanye. Ibiganiro nande? Ibiganiro n'abategerezwa kuja imbere ya sentare kugira ngo twihanize mu Burundi. Umwana wese azovuka ejo n'ejo bundi cyangwa na twese turiho ubu tumenye ko hari ikintu kizira. Icyo kintu rero kizira ibi bita amasezerano yabi yarusha y'abakomando ndo guverinoma yaraduhumye amaso ntitukimenye. Ubwo umuntu agaca yumvira ngo n'abantu basanzwe nibyo n'abarundi, mugabo umurundi yagize amakosa cyane cyane yakoze ihonyabwoko aje imbere ya sentare ntibamushyira mu nzego z'igihugu. Ni nayo mategeko ariho mpuzamakungu, abagize de crime bicariza du ministre kirazira ko baja dans les affaires publiques. Dufate gusa bajya baba banyiruje amahera y'igihugu, barabwira ati wowe imyaka iyi ntushobora kwitoza muri manda publique, wakoze ihonyabwoko wewe ntantu nk'akandi. Jewe rero nico mfise no bivuga ko ubutangara tangare mugatangaye akiriko, kandi twama twatangaye kuva kera, tuguma dutangara. Frodebu yemererwa ababishoboye bakoma induru, abandi bigirisha bahoyahoya bavuga ngo tubahumurize ngo nukuvyumva ngo biragaragara n'ibindi bene ivyo. Ubu naho muze mwumve igihe cyose hariho abantu bakivyuka atakindi bazi kuvuga ati atari amasezerano yarusha. Ayo masezerano nayo yazanywe no guhuma amaso abarundi n'amakungu kugira ngo abajenosideri bo mu Burundi bagume batema batongora bikure atagikoma. Barasambuye igisirikare, barasambuye ubucamanza, ubu ngo bageze gusambura obstacle contre genocide yitwa IPRON. Ngabo bayisambuye kera ariko ntacyo bagiye kandi gukomeza international genocide hitwa Kongo. N'ingwano mwumviri kwira Kongo bitirira M23, mugabo ni kuki banse gushira mu ngiro amasezerano y'Irusaka yavuga ko kizira ko haba des organisations génocidaires zihabwa ijambo muri aka karere. Nivyo novuga ko kubwandi sintangara, abatangara nibo bantangaza. Charles Mukasi akaba yahoze atwara umugambwe Iprona, ubu akaba aramutswa ikigo c'ubushakashatsi kubijanye no gukinga ihonyabwoko citwa Mwambutsa Bonne Gouvernance. Barasaba ubutungane kuri Ernest Manirumva, biri mu rwandiko rwanditswe n'abahurikiye mu runani CBDH bishinze guharanira agateka kazina muntu. Ni nyuma yaho bari baramutse bibuka ku nshuro 15 igandagurwa bunyamaswa ryakorewe Ernest Manirumva yaharanira agateka kazina muntu, akongera akaba n'icegera c'umukuru wishira hamwe rigwanya isesagurwa ry'ubutunzi bwa leta no kurya ibiturire Oricome mu Burundi. Ibindi biri muri kwandiko tubishikirizwa na Odas Kabu. Hari mwijoro ryo kwa munani rishira uwa 9 na mukiza umwaka wa 2009 aho Ernest Manirumva yagandagurwa agatorwa ikiziga mu rugo iwe ku Mutanga Sud mu gisagara ca Bujumbura.
imyaka 15 ikaba irumanye atabutungane nyabwo arahabwa. Ni muri iyo ntumbero abahurikiye mu runani CBDDH Coalition Burundaise des Défenseurs des Droits Humains baharanira agateka kazina muntu mu Burundi kuri uyu wa 9 ndamukiza umwaka wa 2024 bari baramutse bibuka ku nshuro ya 15 igandagurwa bunyamaswa vyakorewe Ernest Manirumva yari cegera c'umukuru w'ishirahamwe Oricom gishinze kugwanya abaryi b'igiturire no gusesagura ubutunzi bw'igihugu. Basohoye urwandiko basaba ababijejwe ko botanga ubutungane kuri Ernest Manirumva yagandaguwe azira gukora amatohoza kwidandazwa mu kinyengero ry'ibigwanisho byariko bikorwa na bamwe mu bakuru b'igipolisi n'urwego rw'iperereza mu Burundi. Ibigwanisho byagugwa ku izina ry'ubushikiranganje bw'umutekano hagati mu gihugu, ariko baje kubisuzuma mu bubiko aho byagenewe nibasangeho n'icumuti, bigakekwa ko byajanwa kugurishwa mu gihugu ca Kongo ku migwi y'interahamwe n'iyindi migwi yavuga ko igwanya leta y'u Rwanda. Ku bukerebutsi n'ubwira bya Ernest Manirumva mu gihe yakomeza gutegwa ubwoba na bamwe mu bari inyuma y'ubwo rudandazwa bamugabisha ko adahevye gukurikirana iyo dosiye azokwicwa, Ernest Manirumva we ntiyadebukiwe, yabandanije ico gikorwa aruhira kwicwa nk'uko bari babimubwiye. Muri iryo joro yagandaguriwemwo, nyuma amatohoza yerekanye ko abicanyi bamukuye kumuhana iwe bamujana ku biro aho yarasanzwe akorera, bamutegeka kuzana ibijanye n'iyo dosiye. Babona ku mwaka ubuzima ikiziga ciwe kijanwa kumuhana iwe ari naho catowe. Leta y'ico gihe mu kwica ubwehe yashinze umugwi wa mbere, wa kabiri ngo bakore amatohoza kuri urwo rupfu, ariko nta kintu gifatika bashitseko. Niko gushiraho umugwi ugira gatatu uza werekana ko hari ibihangange mu nzego z'umutekano bishobora kuba vyagize uruhare muri urwo rupfu rwa Ernest Manirumva. Ivyashimangiwe n'amatohoza yakozwe n'igendereza ry'abanyamerika FBI, bo bagiriye ko batanga n'amazina ya bamwe muri ivyo bihangange basaba ko bofatwa amakanda yabo ADN mu rurimi rw'igifaransa, ivyari kugaragaza ko ari abere canke ko icaha kibagira. Ikibabaza abo mu runani CBDDH ivyasabwe n'umugwi wa gatatu wakoze ayo matohoza hamwe n'ivyashikirijwe na FBI nta na kimwe cashizwe mu ngiro na leta y'u Burundi canke amasentare makuru mu Burundi, ahubwo bihutiye kugoreka ugo rubanza baruca ugwangondagonde kuva mu mwaka wa 2011 kugeza mu mwaka wa 2013. Mu mwaka wa 2014 bahavuye batangaza ko dosiye ku rupfu rwa Ernest Manirumva yaburiwe irengero. Urunani CBDDH bagasozera ubwo rwandiko basaba leta y'u Burundi kwikubita agashi bagatanga ubutungane kuri Ernest Manirumva, maze abamwatse ubuzima bashengezwe imbere y'ubutungane nabwo bubakubite intahe mu gahanga. Bagasaba kandi abaharanira agateka kazina muntu n'abarundi bose muri rusangi kutadohoka kwibanga ryabo, babandanye basaba ubutungane kuri Ernest Manirumva badatinya, bongera badoma urutoke kubimitse ingeso yo kurya igiturire n'isesagura ry'ubutunzi mu Burundi, kuko ari byo muzi wo guhonyanga agateka kazina muntu. Urwo rwandiko rukaba rwatewe ko umukono kuri uyu wa 8 ndamukiza umwaka wa 2024 na Erari Nibizi, umuyobozi nshingwabikorwa urunani CBDDH. Odas Kaburo, ndagushimire. Hari umugore muto yaraye akubisa agafune mu mutwe mukeba wiwe mukuru bapfuye amateke. Aho vyabereye ni mu gacimbiri cizanye ku mutumba Kiri wa komine Bugabira no mu ntara ya Kirundo, aho abakenyezi babiri bari basangiye umugabo umwe, abo bita bakeba. Baraye bashamiranye kuwa 9 ndamukiza umwaka wa 2024 kugera naho umwe mukuru akubita agafuni mu mutwe bapfuye umurima w'amateke. Albert Maheke arabandanya n'iyi nkuru. Nkuko vyemezwa na Sagwe Jean Christophe ari mu burongozi bwa zone Kiyonza umutumba wa Kiri hurimwo, afatiye kuri raporo yarose havuga ko intandaro ya vyose ari amateke ari mu murima hori mw'itongo rya leta mucizanye, aho umugabo wabo bakenyezi babiri ari kumwe n'abandi yarasanzwe akorera ibikorwa vyo gufyatura amatafari n'amategura mwishira hamwe bise Tube Heza. Mbere ivyo bikorwa bikaba bisa n'ivyahagaze, baca bahagira uturima tw'indimiro barimamwo ivyo bifashisha mu miryango. Neho rero abo bakenyezi bashwanira muri iyo ndimiro itewemwo amateke. Umugore muto yanduruka hakobita agafuni mukeba wiwe umugore mukuru.
Eugene Sengiyumva umukuru w'umutumba wa Kiri aremeza ko uwo muryango wari usanzwemwo amatati atari make, ko uwo mukenyezi mukuru yari asanzwe ari ntabwa hataragitahirwa n'umugabo, uwo mugabo akaba yabana n'umugore mutoyi. Uyo mukuru w'umutumba wa Kiri hamenyesha ko uwo mukenyezi yakubiswe agafuni yaciye anyarukanwa ku ivuriro ritoya rya Kiri, ariko yavuye yunguruzwa mu bitaro bikuru vya ntara ya Kirundo kuko yari aremvye cane. Uwakoze icaha nawe akaba yaciye ashikirizwa inyamiramabi, akaba yaciye ajana gufungirwa muri komine ya Bugabira. Kiza Bernard umuhungu w'uwo mukenyezi mukuru havuga ko amagara y'umuvyeyi wiwe atifashe neza. Mwomenya ko nk'uko uwo mukuru w'umutumba bivuga, kuri uwo mutumba wa Kiri hamaze iminsi yibonekeza ikibazo c'ubusuma bwo mu mirima, cyane cyane abiba ivyo baja guteka mu miryango. Umukuru w'umutumba akamenyesha ko ubwo busuma bugwiriye kubera ubukene bwibonekeza mu miryango imwe imwe, nubwo abategetsi b'igihugu bama baririmba ko hata munyagihugu akenye, bose banezerewe. Albert Maheke nawe urakenuye. Mu gisagara ca Bujumbura uruzi Muhagwa taye inzira none gwihaye inkumbi mu Kinindo. Impangu zimwe za bomotse, amazi yinjira mu mazu, imiduga yarengewe n'amazi, gushika ubu amabarabara ntahita. Ivyo nivyatewe n'imvura yaraye iragwa mw'ijoro ryo kuwa 2/9 uku kwezi umwaka rishira uwa 3. Bamwe mu banyagisagara bakavuga ko amazi aturuka mu misozi ya ruguru ariyo yatumye Muha yuzura hanyuma ruta inzira. Mu ntara ya Gitega naho basabwa gukorera mu bibanza bahawe. Ivyo nibishikirizwa abadandaza bahawe ibibanza mu isoko nkuru ya Gitega, nkuko biri mu rwandiko rwasohowe na musitanteri wa komine Gitega kuri wa 2 uheze w'igenekerezo rya 9 ndamukiza mu mwaka wa 2024. Abadandaza bahawe ibibanza mu isoko nkuru ya Gitega basabwe kuba bariko barabikoreramwo. Basabwe kandi kuba binjiye ivyo bibanza hatararenga igenekerezo rya 12 ku kwezi uyu mwaka. Akaba abandanya amenyesha abo badandaza ko iryo genekerezo nyene hazoca hasinywa amasezerano yo gukorera muri ivyo bibanza hagati ya buri mudandaza n'ikigo gitoza amakori n'amatagisi OBR. Abadandaza bakaba basabwa kuzoja kuri ivyo bibanza bibangikanije ikarata karangamuntu, fishe basanzwe barihirako itagisi muri komine, urupapuro ndangamutanga kori nifu, ibitasi canke impapuro zemeza amahera amwe wese amaze kuriha muri OBR canke muri komine guhera kuwa mbere kwezi kw'indwi umwaka wa 2023 ko bari basanganywe ibibanza. Iryo tangazo rikaba rimenyesha kandi ko ibibanza bizotangwa hakurikijwe urutonde ruheruka gusohoka inyuma y'igikorwa cakozwe n'umugwi warujejwe kuzuriza abadandaza bari mu bibanza birimwo amatati, n'abari basavye ibibanza batari bwa bironke bamenyeshwa ko byabonetse, ndetse banyenevyo basabwa kwegera abarongoye isoko vuba vuba kugira babereke ibibanza byabo. Iryo tangazo nyene rimenyesha ko utazokurikiza ingingo zavuzwe muri iryo tangazo azofatwa nk'udakeneye ikibanza muri iryo soko, maze ikibanza ciwe kizoce gihabwa abiteguye kugikoreramwo. Amakuru tunitwa bateguriye nahagarukiye. Mwakoze mwese mwayakurikiranye kuva mu ntango zayo. Shimira uruganda rwa Radio Plus FM y'Ugaruka Gogwa yatorokanije ukanayabashikiriza. Shimira na Ivi rakoze yari mu buhinga bw'ivyuma, nayo jewe Joffrey arangwa nariko ndabashikiriza. Reka mu nkundire duhane sango ku munsi w'ejo na gahari.